kandi twese dufise imitima nahe mazina y'abahungu wotopfa wemeye ko mukundana nabo oya bon Berekimasi twakundanye twende bazi Madame Berekimasi dufise abakobwa hari abakobwa bari ama vierge n'abatari ama vierge ku bwanyu nuho abakwiye gukobwa amahera menshi muri vierge ubona yuko akwiye gukobwa nka batanze nka 40 millions c'est bien jewe 25 bon 25 canke 20 we nawe ubona bo gukwa ngahe jewe miliyari mama wewe nawe wavuze ko ari ukiri vierge we nawe ubona bo gukwa ngahe nka 30 ni sawa ni 40 dore we ntukiri vierge oya ibyo je navyo navuze ya nabajije ati ukiri vierge umukobwa mwiza ubunye akobwa nkangaye ubwo uvuga ati ubunye ari uri mwiza ndi mwiza nyene kabisa akunze chef media muko muramuraha mu bagenzi ufise wabagenzi mwese mufise urabona yuko hari umuntu ashobora kubera umugabo bagenzi b'abahungu ndabona abakobwa biza hariya ngoma nikuremo ubwenge ngende ndabayagisha nimba bava banyemerera ni fresh batanyemere it's okay bakunzi ba Step Media ni kagasore kishima kagasore kahizegiye ni bana atangiye gutwenga ubusa yes nkuko mubibona kwa kundi handi nababwiye kandi subscribe je kinda subscribe ucugira share muri bwa bumwe so guys ladies and gentlemen aci basubira inyuma bako bararegana erega imana ndungitse kuri mwebwe cameraman ingo mana ndashimye nibibazo bisanzwe jenje kwibike banana kimera kanga gusataga ego from ingwe ha wewe me ingosha mama batwandagaje oya bande si jewe uwundume shaka uwundume oya ntana kimera ingo ntana kimera bisanzwe umwe gusa tuce tunyarutse basi ujya muhungu hari umuhungu atinya brem oya shaka umwe ingo derisha nakibazo uvuze matinati ndayikugurira umwe ndabaje hagati okay ndatangwe erimo hey wagwana bakunze Step Media ndabaramukije cyane ndabifuriza amahoro migisha mu miryango yanyu ko bitegezwa kumera let me say thanks to Baba gati kuri Step Media nababwi i 2026 zo Rwanda bazana exclusive interviews nyinshi zigiye zitandukanye no munsi ndi kumwe nabigeme babiri beza cyane ariko imbere yuko dutangura ikintu cangenje muri mwashaka tuyage utuntu duke ariko abantu benshi bako dukurikira bifuza kumenya ndi kumwe nande Emanuela Nisi Emanuela Nisi Junior. Okay, ereka ntangure niki ndabona muri abakobwa beza. Ku bwanyu ubwiza buvuze iki? Ubwiza buvuze. Bon. Banzumaze ujye wacu. Ubwiza n'ingeso nziza. Okay, iyo umuntu bakubwiye kuri myiza we baza ko afatiye kuki? Afatiye kuri physique, mu mazi. Gusa biravana nawe yabayivuze. Rero usanga babonye comportement nziza ku muntu bati uri mwiza. Mais haraba plus précisément akavuga uri mwiza mu maso twenga neza iki. Kabisa. N'abandi bavuga ati ufise imico myiza rero bwiza baratandukanye. Kabisa. Okay, uyu muhungu akubwiye kuri mwiza. Uba bibaza ko abafatiye kuki? Nanje nyene biravana. Nshaka kuba akubwiye kuri mwiza, genre ufise umutima akora marabye umutima kumenga nyene uri mwiza akashaka kwikubwira usi ashaka no kugira no kubona physiquement genre mu maso kavuga ati uri mwiza canke ndazi nuko ndabyumva. Okay, twese turakunda kandi twese dufise imitima nahe mazina y'abahungu wotopfa wemeye ko mukundana nabo oya bon si question amazina Nyakundana Jean Claude mukunzi no mukundanye oya wacu twenga budget naye mazina y'abahungu oya egera naye mazina y'abahungu
ukwemera ko wewe bwati jewe nubwo hobiki nofuma mbaho ntata mugabo mfise yesu wanje ya ntaya hari drum nako ukwemera kubana na Berekimasi twakundanye twende bazi madamu Berekimasi kabisa ariko nta kibazo iyi myaka tugezemo dufise abakobwa hari abakobwa bari ama vierge n'abatari ama vierge ku bwanyu nuho haba kwiye gukobwa amahera menshi muri vierge jewe nibaza bon bose gusa mugabo ashaka gusanga yabigiyemwo akavuga ati jewe ego byarashitse gusa ndafashe bavuga ngo ndafashe decision yo kudabisubira akabivamo ugasanga nyene yabihevye complètement gusa ntuhoce umuheba ngo kubera ngo ati uwubona ashobora gukobwa amahera menshi mbona bose bivanye ndazi gusa mugabo ndibaza uri vierge niwe yogi ariko nta kibazo wavuze yuko ukiri vierge niwe akwiye gukobwa amahera menshi siko ubona yuko akwiye gukobwa nk'ibihe tugezemo nta mukobwa wako muri ari different ivyo bintu bibaho mugabo nka wewe nk'umukobwa w'amahera menshi ubona ari nk'uwangaye bakwiye gukwa amafaranga menshi uvuga ati ha vraiment na exagération birimo batanze nka 40 millions c'est bien jewe nibaza bivanye n'ingene ibintu byo bimeze nantuka nka 25,000 canke 20 ariko nta kibazo uwo ni wovuze kuri wa wundi akiri vierge we nawe ubona bo gukwa ngahe jewe miliyari mama ubu navyeje babwongera wambaye ni nani na suvetima y'icuma we nawe twagiye wowe wavuze yuko ari 40 millions wewe nawe wowe wavuze ko ari ukiri vierge we nawe ubona bo gukwa ngahe nka 30 ni sawa okay byose no kumvikana oya ariko tutabeshanye uri vierge n'utari vierge vraiment ukwiye gukobwa amafaranga ari menshi n'ukiri vierge si kuko aba yari hangana none mwe namwe ko wavuze ngo wari wa 30 ukiri vierge ni 40 de wewe ntukiri vierge oya ibyo je navyo navuze oya nabajije ati ukiri vierge umukobwa mwizubunye akobwa nkangaye navuze akiri vierge ntambeshere oya ntabwo 40 millions bavuze ku mukobwa uvuga ati ubunyene ari uri mwiza ndi mwiza nyene kabisa akunze chef media muko muramuraha je ntavuze ko akeneye umushiri mugabo amafaranga yo barimo ni nka 30 millions niwege ko nta kibazo we kuri bihejeje kuvuga uyu ubona yuko bumuko amafaranga garagwe tama nyina yavuze akwiye aramukwiye none bona tamukwiye mu brother wa baranasohoka ukomera ko mukora amafaranga yego no deme ahari handi babyumvikanye ni bon kabisa okay waratinya kamera ko gumaja kure okay iyi myaka tugezemo siko wewe ku myaka urimo na wewe wifutse kuzotwagwa n'umuhungu akuruta imyaka ingahe anduta ushaka kuzoruta oya aguruta minimum ni bon sabira bana nta wuzi ivy'Imana yaduteguriye donc we never know kabisa ariko ari ushobora kuvuga ati jewe nifuza nufise uwunduta imyaka ingana goca rega usanga ivyifuzo vy'iwacu tabihanywe n'Imana nta kibazo uri tukorere ku cifuzo cyo wawe akurusha nk'ine ni sawa je iyo yose gusa pfe kubanduta bazi nubwo yoba 2 3 ariko nta kibazo mu bagenzi ufise wabagenzi mwese mufise urabona yuko hari umuntu ashobora kubera umugabo bagenzi b'abahungu oya urabazi kandi uragendana nabo kandi urazi imico yabo urazi ko bateye muri bajya nyene bagenzi b'abahungu ufise urabona ko hari ushobora kubera umugabo abahari uhagaze na duhagarare guca bon sinzi byo bana rega ngira barahazi wowe baravye none ntubazi nta benshi fise barimo nk'abanga ni benshi bon barimo vraiment baki bashobora kubera umugabo ariko nta kibazo nubwo tutubwira izina ry'iwabo tubwiye gusa alphabet iyo bitangura none yashe yimi none rega ntawo bomenya oya mbo ntibakwintewe umumenya dusanzwe dufise abashere urabafise mana dusenga tutabona okay nta kibazo avuze afise abashere ufise banga umwe wavuze aba neko nda black oya ibyo bafite
bakunzi ba Step Media mwumvise mwosanga dufise ari cahishije tutabeshanye nta kintu mva gihishije mundi rusange nawe ariko ndabona wambaye na bag ngaha signification yawe oya nta kibazo yego byose ushaka kunzi ba Step Media vanga babe yayi narayigutse ndakunda amabag ndayambara bisanzwe warayambitswe cyangwa warayiyambitse narayiyambitse ubumuga ese video iko washatse kwerekana yuko watu babasha afise bwo kuyikwambika oya bese oya okay ariko nta kibazo umonde tugezemwo tumaze iminsi tubona abakobwa benshi batanga wa kera wowe gwawe izoboneka ryari eka ni izina rya Yesu oya mugira hari oya izina rya Yesu nahi hari okay uhanura iki nk'abajye bamaze kuzitanga nawe kwakira umwami bakirendera wakire yego from muzima bwawe uramwakiriye twego na mwakiriye aho sengera Igeze Anglikani kinini kabisa nabahanura kubiheba nyemba ari woya iyo bayarabigize abirekera aho nyene biherera aho ntazasubiye ariko nta kibazo ugerageje kuraba imyaka urimo na wewe mvuze uko mba mvuze wowe na wewe siko uri imyaka yo gukundana cyangwa uri imyaka yo kugira mariage Naga kundana ni kuva ryari ndahubaje iki kuba uravye imyaka ufise je ntayo nzi mbuga niba tubwira imyaka matumenya aho okay nta kibazo mu Burundi umenga kugira mariage ni ku mukobwa ni 21 18 ans umungu na 20 umungu ni 20 wewe na uravye imyaka urimo niyo gukundana cyangwa niyo kugira mariage ngaye 18 uri muri kugira mariage ngirango ari mu ruko umumama wabana bangaka oya rekana no oya 18 mva narerenganye okay nta kibazo ndizera neza yuko ukoresha TikTok cyangwa Instagram Facebook sibaza ko ari cyandats kumwe mwayihebye uracakoresha Facebook oya okay TikTok na Instagram niye platform umaze kubona y'umusoro kumva muri uravuga ati oh mana anashitse nani ariko nta kibazo biramaze gushika sinzi muri muvuye kwishuri ego kwishuri ariko nta kibazo biramaze gushika ukagira ishari muri wewe ukabona biva n'umukobwa ugasanga si ishari ryo kwicisha umuntu ni ishari nyeranda niko bagita muri ukagira ishari ukabona shaka igiye kobwa ni ciza vraiment kandi umukobwa vima ni mwiza c'est forme yo kwa apprécier nkunda shaka kubwira ko ujya ari mwiza Uravyumva ati ni myiza ibyo ni bisanzwe nta mashari ngaho uyu arukunde ushobora kuvuga ati uyu arashobora no kuntwara sheri kandi sinobabara aho ntuba wizeye sheri wawe yego ariko nta kibazo abantu uko baradukurikirana nifuje ko twoyaga utuntu duke ko abantu benshi babona baba bifuza kumenya ubuzima babayemo kandi nizeye ko atamuntu nakomerekeje oya siko duhejeje kubera uwo murakanye kwa twari turi kuzuba zubira kwiye ariko merci sana kubwo ko mikigani ego nawe Dorian tuzosubira ubutaha sawa okay nari kumena Nisi na Emanuela ndabona nta nubwo bari bafise imbere ya kamera muri senze mubimenyere oya rya mbere vraiment ryari rya mbere na okay nk'ubu nivyashika abakunzi ba Step Media bakabakenera kandi mubona two baronka gute tachihoze ndachihoze kuchihotse mu igane bagikunza bwa tushaka ko abantu uzo baturonderera kandi uzodusanga nganye nzozira turindira tuvuye kwishuri nganye kabisa ariko merci kubwo kumikigani mari baheza nawe guheza kandi musa neza merci okay mwavuze ngo mukunda iki matinati yego matinati nikunda imiranga 1500 genda mutore ndaje kuziriya blague apart ndaje kuziriya kuko merci murangure imagine jewe kandi vraiment imani baheze gire tugire guca yes bakunzi ba Step Media murabizi kagasore kishima kagasore kaizagiwe n'Imana nkuko mubizi atamubwiye ntajewe naye nababwiye kugira ngo mushobore kumuranga makuru mashasha kandi subscribe kugira nashira kwa kundi hahandi murabibona tujugira ikiyago kitari gike nabigeme beza bavuye ku ishure giza rya Lumiere so guys bakunzi ba Step Media merci sana ikirimwe ndakubwira peace out back in a mimi mtafurahi sana